isaha zitandatu zirenga ko iminota 10 uyu numwanya wo gukurikirana amakuru tukaba tugira tuyashikirizwe na Armel BIGIRIMANA ndakuramukije Armel nongera ndaguhana ikaze ndakuramukije Emerine ndabaramukije namwe mwese mutega amatwi ibigeno vya Radio Magara FM nongera ndabaha ikaze mu makuru y'uno munsi igenekerezo rya 24 ruhuma umwaka wa 2020 nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ubuyobozi bw'Amashure shingiro amwamwe burashima indero n'ubumenyi biriko biratangwa muri ayo mashure. Reka muri cyo gisata c'amashure nyene turaza kumva ico abanyeshure bamwe bavuga kwiyongerezwa gusubiramwo umwanya w'ivyigwa. Ikene ry'Umuyagankuba rirabandanya ritera umutima uhagaze ku basanzwe biyazeye uburaro n'uburamuko kuri uwo muyagankuba. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Jean Ciza mu kanya nido ryano makuru. Kwino muri sanze muri radio Magara tamze fe Ndasubiye kubaramutsa amakuru katu yahere mu gisata c'indero. Ubuyobozi bw'Amashure shingiro amwamwe burashima indero n'ivyigwa biriko biratangwa muri ayo mashure. Nkuko bivugwa n'umuyobozi w'ishure shingiro mu Mugendo ati abigisha baratonda neza ukuri kwamye hamwe n'abanyeshure ariko akabona yuko ibitabo bishaje mu gihe bitosubirizwa bishobora gutera ingaruka mbi mu mashure. Tega amatwi umuyobozi w'ishure shingiro rya Mugendo ndiyo kubgayo Nestori akayavuge kuri mikro mugenzi wacu Ferdinand Habonimana. Ubisanzwe turavye ku mashure yacu indero ifashe neza kubera abigisha rimwe baratonda n'abanyeshure nuko nta bintu bibi twovuga ko bihari cyane. Bijanye n'umwimbo mu cyo cambere turabona yuko ishure ryose ryacoye kumenya ku manota angana ibice 35 kwijana. Aha turashima kuba mu cyo cambere uko tugiye kuraba umwimbo ugenda uraduga uko ibice bigenda biduga. Aha turashaka gushika nk'mu cyo ca gatatu dufise nk'amanota ashika 80 kwijana nuko turavye mu gice ca kabiri ko tugatwarabira ku bibazo bagenda bakora turabona yuko umwimbo ushobora kuduga kuko usanga abanyeshuri bavuye mu buruhuko bw'ice cambere baza biteguye kugira ngo nimba ari aho bananiwe mu gice cambere bikosore mu gice ca kabiri. Nuko mu bisanzwe intambamye duhura duhereye ku bitabo usanga kenshi nk'ibitabo mu mashure abanza nk'imu wa kabiri kuduga kugeza mu batandatu usanga ibitabo ari bike bimwe byaraheze uko ubu ntibiko bisubirizwa ko hariho uburyo bwo guhindura ivyigwa kuva mu wa mbere kugeza mu batandatu. Ahani naho usanga nk'imindwi mu 8 mu 9 usanga biriho nyene. Yego tukiri muri cyo gisata nyene c'indero ngo ubunebwe buri mu banyeshuri ubandanya bwibonekeza ngo naho ubushikiranganje bw'indero bwongeye ko umwanya wo gusubiramwo ivyigwa. Ivyo navyo bikaba bivugwa n'abanyeshuri basanzwe bakurikirana ivyo vyigwa kwishure rya Muhuta niho bashoboye kubitwiganira. Tega amatwi umwe muri abo banyeshuri asanzwe ari mu barongoye abandi. Kucerekeye ubumenyi no kuvuga turashima biraza mugasi cyane ku rugezo nyene guko twagomba ko vyogenda. Intambamye ihari mu banyeshure ubwacu usanga hariho ubunebwe budasanzwe, benshi usanga badakunda kwiga batavyitaho. Gituma batavyitaho jewe sinshobora kubimenya mugabo mu bisanzwe uri kuraraba abantu bashobora kuvuga ati aba bantu bimeze uku byifashuku ukabona ati abantu ntibiga uko ari abanyeshure benshi usanga nko kuri ino lycée barahevye. Muri iyo myaka iheze hariho amaetide obligatoire, hanyuma muri abo maetide obligatoire ko twagenda tuyakora twarabona yuko hari akarusho kuko nk'umwigisha yarashobora kwitanga kandi n'ubu baritanga akaza kwigisha après-midi kugira ya avance ndetse na ataba ari nyuma yaraza kutwigisha kugira ngo bikunde tugire dutere tuje imbere. Rero turashimira umuyobozi wacu n'ubu etide iherutse kugaruka ubu turagaruka rendi mercredi na jeudi hamwe na samedi turagaruka kwiga inyuma y'amakuru. Je ndiko ndaraba kuvuga imyidogo etide higarukiye irahari mu banyeshure mbese nk'ababakure akarasyo ko twaduga kugatora vendredi bizogenda gute. Vendredi tuzoduga dushike mu rutongo nk'aba mu rutongo hama samedi tuce tugaruka setere tube twashitse ku ishuri. Iyo myidogo irahari ubundi bwo tugarutse akarusho kariyo kuko umuprefe wacu araza kudusupervisa nyene kudukurikirana ukuntu twiga agacere ntangere kandi umutekano buhari mumwe wese ku giti ciwe ariga. Arongera ati uwo mwanya wo
gusubiramwo ivyigwa barawushima ariko agasaba yuko umunsi uwa gatandatu batokwiga ngo kugira ngo bishobore koroherezana cyane cyane abiga bataha kure. Yongera kandi tumutega amatwi akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Ku bwacu no kuvuga twe twaravyemeye mugabo umunsi wa samedi iyo biba nk'ibikunda yari kuturekera kuko bica bigorana. Ego vendredi bamwe duca mu magroupe biblique atandukanye mouvement d'action catholique canke protesta. Ucusanga rero tuvuye nkaha ku ishure vendredi nka kenze kaca bisaba ko tuduga kuraba nka karasio kuba bakure hanyuma tukaca tumanuka nka samedi canke hariho abamanuka dimanche. Umva ko ya samedi bica bigorana kucugaruka nkuba mu rutongo aduze vendredi gutora irasio. Urumva sinumva kuko ntazoba yashitse no saa moya. Umva abanyeshure benshi ko bizogorana. No kuvuga ishokorwa je mbona abigisha bacu nukura professeur bacu baritanga baratwigisha uko bashoboye. Hanyuma ubumenyi turashimira Imana mugabo hariho ukuntu nibaza nko umwimbu twaronse muri iki gice giheze ntiwabaye mwiza cyane bivanye nuko batubajije ibibazo bitandukanye byo mu makomine amwe numvise ngo ni mu ntara wasanga dukoze ivyo tutari bwige ukaca usanga biragoye byaratunaniye benshi umwimbu ntiwashobotse kugenda neza ariko turizera neza yuko uzogenda neza. Reka tuve mu gisata c'indero dutandukire mu gisata c'umuyagankuba ngo Ikene ry'umuyagankuba ribandanya ritera umutima uhagaze abasanzwe bazeye uburaro n'uburamuko ku muyagankuba. Abakora akazi ko kumwa bati barashimishwa n'akazi kabo ariko bakabona yuko Ikene ry'umuyagankuba rituma baza barabura akazi bakaguma batembera. Umwe mu bakora aho kazi agira ko asaba ishiramwe ry'Umuyagankuba ko ryotorera kibazo c'uwo muti c'umuyagankuba. Tega amatwi nawe akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Gerson Dizeye. Nsanzwe ndi umukwaferi nyene waha nyene mu Kizeye jeho bahaheze nk'amezi ashika kurane ko ndaraba akazi kanje ndagatanguye vuba je ndagerageza kuva ndagatanguye haheza amezi ane je ndabonamwo akarusho hari ikintu kimwe kitagenda neza ikibazo c'umuriro ntikigenda neza kira ku mwanya wa mugenda umuriro ubonetse nyene ndavuga ati uno munsi ndaronse ikintu rasiyo yo ku mugoroba no ku murango ndayironse n'amahera nyene mbika mu mufuko utuntu nshobora kubona tugenda nabi mu kazi no kuvuga n'ukuri je ku ruhande rw'uwanje nta kintu mbona kigenda nabi atari uwo muriro nyene n'ugumugenda kira ku mwanya tugateba tukabura n'akazi akaba ariho rero tusharuguma twangara mu bisanzwe rezidezo yarakoze kwanza kuduha umuriro ha misono yizoba nuko oraba ukuntu muri kano karere ndetse no mu bindi birere umuriro tobura kugira ngo turonka amafaranga tubone ukuntu twibesha. Amakuru tuwateguriye akabagarukiye ngaha ariko kuba dufatiye mu mva no munja reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Ubuyobozi bw'Amashure shingiro amwamwe burashima indero hamwe n'ubumenyi biriko biratangwa muri ayo mashure. Heka muri ano makuru mwashoboye kwiyumvira nico abanyeshure bamwe bagenda babivuga ko mu bijanye n'amakuru y'indero. Ikene ry'umuyagankuba naryo rirabandanya ritera umutima uhagaze abasanzwe bazeye uburaro n'uburamuko kuri uwo muyagankuba. Reka ndabashimire shuti bakunzi mwariko murayatega amatwi nshimire uruganda rwa Radio Magara FM rwashoboye kudutorokaniriza ano makuru ntibagiye gushimira Ciza Jean ariko atuma amajwi abashikira amakuru nayo mukamwe yashikirijwe na Armel BIGIRIMANA naho ubutaha. Gwino muri sanze muri radio Magara FM